tuje muri Yeremiya 17 siko afise 17:5. uku ni kuhoraho agize, ataravumwe umuntu yishimira abantu akizigira inkomezi z'abari n'umubiri, umutima wiwe ukava kuhoraho. Mwabyumvise? Wagize gute? Mu Gifaransa ntavuga abantu bavuga ndamwe bivuga. Ndayise muri mu Gifaransa. Jérémie 17:5. Verset 5. Avuga ngo maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Umuntu yishimikiza umuntu, kenshi tuzi yuko ari kwishimikiza uwundi muntu. Sivyo? So kwishimikiza uwundi muntu. Ariko nuko ashobora kuba undi muntu, cyangwa ashobora kuba uwo muntu wundi ari wewe. Mwumvise? Urashobora kuba ufise ikintu cy'ikibazo cyaje cyose ukishimikiza wewe. Kwishimikiza wewe sigura iki? Ni kwishimikiza inkomezi zawe. Kwishimikiza ubwenge bwawe. Kwishimikiza igifuwa cyawe. Ingufu zawe. Umuryango wawe. Amashuri yawe. Niba yuko wishimikiza ivyo biri kuri wewe. Ariko uhezagiwe nuko turabisomye byose, uhiriwe n'uwishimikiza verset 7. Siziko soma verset 7. Soma. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Haleluya. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho. Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Umuntu w'impwemu yizigira uhoraho. Umuntu w'impwemu sekuru ya mbere ni impwemu yera cyangwa muka wera. Ikibazo cyose kibaye nubwo wowe ubishobora. Amen. Nubwo uri subwenge mu ishuri, ugiye gukora ikibazo ubaza kubyereka ndiho. Nubwo uri mbere mu ishuri. Haleluya. Ushobora kuba ufite ubwenge nuje muri sale kwera umubiri wawe utakwemereye. Nukumenya yuko ibintu byose ni kwishije gutubona mvuga ni abantu badategura umunsi ntibaratahura akamaro gutegura umunsi. Gutegura umunsi ukaza gufata umwanya wo gusenga bisugura yuko wemera ko atavyushoboye wewe wenyene navyo ushoboye. Ubwenge warabuha, ingufu waraziha, ibyo byose ufise warabihawe. Amen. Cyo tubavuga ngo umuntu rero yisunga umubiri aravumwe, yisunga umwana w'umuntu aravumye. Amen. Hari abantu bisunga umuntu ikibaye cyose ntacyo arahari. Waririnde nunaka kameme ndafise tuyo ndase connection ikomeye. Ariko umuntu w'impwemu w'umubiri w'umubiri sivyo? Ariko umuntu w'impwemu nayo afite iyo connection ikomeye arashima ko Imana yamuhaye connection ikomeye. Haleluya. Masenga cyangwa ati man ndagushima kuri uje muntu wamaye kuko tout don parfait siko Yakobo cyambere mu ngo 17 ingabire yose nziza ivuye mu ijuru. Mana nimbora muje n'ujya muntu uhabwa icubahiro. Nuzagira ubwibone ko atahora yuko ari Imana yaguciriye inzira. Ari Imana azanye umuntu gira kubera umugisha. Haleluya. Uwimuhemu niko abibona. Abantu babiri uwimuhemu n'umubiri barashaka kuba muri situation imwe bayibona bitandukanye. Umwe aravuga ati hey babonesha ni banze babone. Basure bavuke hey abo basuzugura abantwengeye ubu rero. Uwo n'umuntu w'umubiri. Imana guhezagiye ati hinge mbega ya WhatsApp irihe mbe ya statut irihe pa umubiri. Umuntu w'imwemu aronse umugisha ntaja kuri statut aja kuri statut yo mu ijuru. Agibere y'Imana ati Mana ndagushima. Ariko umubiri mariage ibaye iryo joro nyene profile yahindutse. Narinde bukeye sijyama aho narinde riesha aho batwengeye basubira bavuge wono mubiri. Nabereke hari ibimenyetso byinshi abantu bari mu mubiri. Nizere kutaka twenga abandi no kwitwenga uremere kwitwenga sivyo? Ariko uje wihana uje uhinduka ibarishimwe. Nabereke iminota ngayi sigaye 12 sigaye. Nabereke ibimenyetso bitanu gusa hari byinshi. Ndabwiye muri ibyo bitanu utitoyemwo
uvuga yuko vraiment uri mu muhemu pangira kujana mugabo ushobora kuri mu bindi ariko ibyo bitanu nimba warabinesheje ko ari bitanu cyo wikomera amashini wagera muhira we shima Imana Mana urakoze ko wanshoboye bitanu gusa sivyo icya mbere abantu b'umubiri mukubura byandika n'icyo wanesheje ubyandike sivyo kugira uzohe n'abandi kenshi abantu umuntu ari mu mubiri amasengesho yiwe kenshi amasanga ibintu byose asengera imitwaro yose asengera ukwisonzesha cyangwa kwiriza asengera ibintu materiel gusa ibintu bifatika gusa ashobora kumara indwi yose atajya atanywa amazi ariko asengera promotion cyangwa visa umuntu w'umubiri ntashobora gusenga atitiriza asaba kubohoka cyangwa kubohoka ku cyaha ntashobora uw'umubiri araba gusa iyo abandi bafise umere nk'abandi uw'umubiri asengera umuduga asengera inzu asengera umugore asengera umugabo gusa si bibi gusengera umugabo munyumve nawe si bibi gusengera umugore ariko mubasengere nk'abantu b'impuhemu b'umwuka sivyo haleluya ntuzosengere umugore cyangwa umugabo amuvuga uti Imana utamumpaye jewe nshake mpfe uri mu mubiri nugusenga ati Imana ndazi yuko ari ufite abagabo bose kandi wangize umugore ushaka ko mba umumama ndakeneye umugabo zije kuronka umwana ntafise umugabo si vyiza nuko umugabo wawe wenyene rero hari umugabo keke pa ari wenyene andindiriye ndashaka rero umuhuza n'uyo muntu bibe nk'uko ushaka amen uwo umuntu w'impuhemu umuntu w'impuhemu azomumenyera umuntu w'umubiri akindi mumenyera ko muri ivyo ndashaka mu ya mbere ntiyihangana umuntu w'umubiri arasenga ashaka binyaruke bitevye acagira gute aca bivamwo muri mwibonye aca bivamwo kubera bivamwo kubera umwana ntiyihangana umwana uzaba umwana mutoya nashaka kuma ahantu hamwe niyo muteruye akwereka tugende nashaka kuma hamwe mwazi kubera umwana yicara ngaha yonyumviriza umubebe ntibishoboka arashobora no kwiriza kugira uhaguruke ugende kubera iki umwana ashaka binyeruke ashaka muvuma gusa ariko umuntu w'impuhemu aratuza uw'umubiri asengera ibintu bifatika gusa kubera iki ari motive cyangwa ari encourage ategwa intege n'ivyo abona byose bigendera mu mutwe ivy'amaso yamwereka ivyo societe igezeko uko isi imeze uko abantu bose biyumvira amen urajira amashure bose bakorondera waronsa akazi bose bakorondera amazu nawe kurondera ikibanza ukamara iminsi indwi utajya kubera umere nk'abandi cyangwa ugironke promotion cyangwa ugironke imodoka haleluya uw'impuhemu aratandukanye n'umubiri nashaka ku cyambere uw'impuhemu asengera ivy'impuhemu cyane n'ivy'umubiri abisengera mugabo mu buryo bw'impuhemu haleluya arasengera n'ivy'umubiri mugabo mu buryo bw'impuhemu kandi priorite byashira imbere n'ivy'impuhemu uw'impuhemu ashaka kumera uko Kristo ashaka uw'impuhemu abanza kwiyumvira n'iki gico guhimbara Mana niye nyifato yogira yo guhimbara niye ngendo nofata niye nyambaro no kwambara iguhesha icubahiro ndashaka kuba mu kibanza ushaka mbamo sishaka wamema amafaranga menshi nshaka kuba wowe unezerewe komba mbe muri mission wateguye kera ijuru n'isi bitararemwa uwo ni uw'impuhemu umubiri avuga ati akadorare shaka akadorare ivyo uvuga ntavyo mimwihashe bimbwira jewe nshaka hari inoti wari mu mubiri nubwo ari mu ishengero nubwo avuga ubutumwa ari mumu kujambo ry'Imana rivuga iyo ushira imbere ibintu bigaragara gusa wiyumvira nk'abandi sivyo wiyumvira kwa mu apotrite y'abandi bakoragira uri mu mubiri uw'impuhemu ikintu cyose akora baza kwiyumvira aho Imana ishaka ndashaka mu cambere ibintu vy'impuhemu vy'amateriel iwo ni wa mbere nimba utari muri uwo reka nshobore kwikurikira nimba uri muri ivyo naho uze kwihana usabe impuhemu yaragushoboze haleluya utangure kugira apeti canke envie y'ibintu spirituel vy'impuhemu bihimbara Imana ntubagaye gusengera umugabo ntubagaye gusengera umwana ntubagaye gusengera itera imbere ariko bigire mu buryo bw'impuhemu uvuga uti nzorindira igihe c'Imana nzoronka ibivuye ku Mana kandi ubusenze mu buryo bw'impuhemu wa kabiri
kiroroshe sinagiteba ko umuntu w'umubiri umukristo ari mu mubiri aridodomba igihe cyose atishuwe. Ni benshi cyane. Iyo utishuwe wasengeye ikintu ntiwaronse inyishu uridodomba. Abidodomba n'abanyamubiri sigitutsi. Mu bitaro ugiye mu bitaro ukaja muri pediatrie wakigwa na korale y'abana baririmba. Hari umuziki w'abana uruvangi. Ucuvayo ugende mu bakuze ahandi hantu abantu bakuze gacerere ni kwa kwakira. Kubera iki? Barakuze. Ariyo kwidodomba no abana. Ajya abana baba kwidodomba mutabizi. Bakwidodomba ahantu harashushe isi nayizero kubera iki? Barabihiwe bari muri confort cyangwa ababara kuri douleur. Umuntu agwaye akuze ababara arihangana. Ntago marira. Ntago maduzijwe. Ariko umwana niyihangana. Umwana w'umwemu, umukristo w'umwemu umubiri niyihangana. Bigeze nabi aca yidodomba akatakwaza Imana yisigure. Umuntu abwira Imana ngo yisigure kubera iki nagize ivyo nsaba vyose hanyuma ukampinduka gutya. Uri mu mubiri. Umukristo ari mu mubiri. Wa gatatu. Wewe ni pira. Afize ikibazo ntasubira gusenga. Haraba ko aribona. Iyo bimeze nabi kandi waruzi yuko uri umukozi w'Imana uri muhagaze neza ukabona birahi kuhindutsa ibibazo biraje. Haba bandi bari mu bwato bari kumwe na Yesu. Bagaza kumukarira ngo bigenda gute usinzire. Dushira gusenga ngo haje ikibazo uri mu mubiri. Harabacasenga byateba bakavamo. Abacavamo ubwo nyene ngo uko bitevye cyangwa bagaca biheba bose bari mu mubiri. Haleluya. Amen. Ko mukanye gose. Nimba wahageze gusenga vyuka usenge. Amen. Vyuka usenge. Amen. Vyuka usenge. Amen. Wishugwa utishugwa senga. Amen. Urongo utaronka senga. Amen. Umuntu mu birasenga gusagira yishugwe. Ariko umuntu ari mu muhemo arasenga bwa mbere kugira aba agire imigendere n'Imana abane n'Imana abe muri presence y'Imana aronke couverture divine yumve ko Imana bari kumwe. Haleluya. Umuntu w'umuhemo ntiyanka kuronka ibintu vyiza ariko sivyo bigutwara umutima imbere ashira ivy'Imana ashaka kugororokera Imana ashaka kuba mu mugambi w'Imana ashaka guhagarara aho ndiho ashaka kwahagarara. Haleluya. Icyakane muko mwandika Icyakane nico gikomeye nico kirimo benshi ikibabaje mu ishengero. Umuntu ari mu mubiri umukristo ari mu mubiri arababara iyo abonye uwundi yahezagiwe cyane yaronse ibyo yari yifuza wewe atagira ishari. Kubera ko amatwa atanga gusoma Paulo yabwiye ati muracyafise amajaruzi muri mwebwe muracyafise ishari muri mwebwe kubera mu mubiri. Mbega uragira ishari ubonye abandi bahezagiwe? Mbega uragira ishari wariko urasengera ikintu ubonye uwundi arakironse wasenze amezi n'amezi uwundi asenze indwi imwe gusa aciye aronka inyishu ubifatamo gute? Aho twari kumwe mu gitondo na ndababwira yuko dukwiye gutahura yuko ivy'iwawe imigisha yawe yaramaze kurangira. Amen. Mwumva? Imigisha yawe irahari. Amen. Ndavuze imigisha yawe irahari. Amen. Nuzoje kurema. Hari inyigisho zimwe zigisha kurema. Nujeze kurema. Uzoje gusenga ivyawe bigaragare. Manifestation des choses spirituelles. Njimwe by'umwuka bigaragare mu isigara igaragara. Biboneke, sivyo? Haleluya. Amen. Umumama afise umwana mu nda hariho etape ikenegwa bw'uwo mwana ari mu nda barabera mu vyuma aveyo aravayo abantu bose bakamubona izuba riva. Haleluya. Hari ibintu vyawe by'impwemu cyangwa bigaragara materiel biri ahantu bibitse muri stock mu ijuru birabitse kandi n'ivyawe
Haleluya. Upfuye utabironse uzogenda bitwaye. Ariko uri ngaha ugasenga kwa mu kibanza ukwiye kubamo ivyawe urabironka. Twabisomye bwa mbere twatwavye mushaka kuyandika imirongo twisoma gukora amasaha nsigaje iminota ngira 2. Abakora saa ici cambere mu 13 15 Colossiens 1:15-17 na Hébreux 11:3 mu vyandike Abaheburayo 11:3 aho batubwira ko ibintu byose vyaremwe na Kristo kandi ibigaragara n'ibitagaragara, les choses visibles et invisibles, mu vyaremye bavuga ngo ibiboneka n'ibitaboneka n'ubwenge rubushobozi bwose bwaremwe na Kristo. Amen. Ibintu byose byaremwe na Kristo. Haleluya. Rero kwifuza iby'abandi, kwifuza umuduga w'uwundi, kwifuza imbiriza mwishengero. Mwari muzi ko mwishengero hari abagabo bifuza abagore babandi. Apana kwifuza kujyamana nabo, hari bifuza kujyamana nabo, ariko arabifuza apana kugira bajyamane nabo. Ndo nk'umugore nkujyaga Beasha yari hehe ngiri celibateri yari hehe Beasha mujya mugabo yumvamo gute cyangwa umugore akimba gute afite umugabo wa grave abakristo mwishengero bavuze bwa kabiri asa umugabo atari arahiriwe ko rasa umugabo nk'ujya basha areba afite ikibebe kibaju yo abiriza hariho ikibebe cyawe mwijuru. Rero utanguye kwifuza ikibebe cy'uwundi wagiye mu mubiri kuko giye kibebe cyaremewe ujya apana wewe. Ujya mugabo uri kuremera yaremewe ujya si wawe yakumwifuza kuko uri mu mubiri. Kwitera mbere nabwiye nti abantu nk'abo nibisuma bashaka kwiba nibiba mugabo mu muhemu emviriza. Yesu yavuze ngo wifuje umugore w'abandi ukashaka kujyamana nawe n'utajyamana nawe wamaze gusambana nawe urumva kwifuza n'uwundi igisuma sivyo. Kwifuza abandi ivyawe birahari. Abakobwa mutaronka abagabo reka kwiroba ngo yoya ndanye n'ujya sha wawe arahari. Haleluya. Beasha namurongoye impumye ntiwari uhumye uwawe niyo mugore wawe nemere mukunde byanse senga ndiyagushoboze bizoza harabo byaje harabo byanse nivyo hanzi naye harabo byanse ubwa mbere barasenga uba bakunda kubi abasenga shirahindura twabisomye mu gitondo arahindura afata miri vyumviro byose bitandukanye n'ubugombe bw'Imana. Ibintu byose bitandukanye n'ubugombe bw'Imana twabisomye sivyo aho twari kumwe kare twabisomye muri 2 Corinthiens 5 je crois verset 10 sivyo yuko igwanisho tugwanisha atari by'umubiri ariko iby'impwemu bifata miri ubushobozi. Haleluya. Birafata miri ubushobozi ivyumviro byose biri contre la volonté de Dieu tukabigemurira Kristo. Haleluya. Tukure tuve mu bwana. Umuntu ari mu mubiri aho uza umuntu muri muhemu ubonye mwe data ahezagiwe uranezerwa kubera iki n'urugingo rwa Kristo. N'icyubahiro cy'Imana kuko abanyapagani bamenye ko n'abakristo bahezagirwa bagira ubwenge. Icyubahiro cy'Imana kirabonetse mu ishengero. Umuntu ari mu muhemu abonye umuntu wo mu ishengero ahezagiwe aranezerwa kuko ndiho yageze mu ishengero ituru yuri hafi. Kwa muganga ubonye amanimero bageze kuri 5 uri 7 uranezerwa. Ushaka gufuha ngo sengeragiye ndi 7 oya degereye. Ubuntu bwatugendeye abimuhemu babera mu muhemu aho umubiri avuga ati oranciye ko oya kura dukure tuve mu bwana. Nta muntu w'imuhemu nta mukristo w'imuhemu agirisha ari ngo nakarahezagiwe ntibibaho oya agura mu felicita. Abantu b'umubiri baragufelicita indani bako barakubita gatoke abari mu mubiri abo nezerwa n'abanezerewe. Romains 12 verset 15. Mana kuwezagire. Haleluya. Amen. Romains 12 verset 15. Nezerwa n'abanezerewe. Murire. Mwabare n'abababaye.
ugize ikibazo wari wahezagiwe hari icyo yobona. Uri umukristo mw'ishengero barabigira mw'ishengero, bavuga ubutumwa, bavuga no mu ndimi, hari icyo yobona. Ari yishimye ngo masitati ari utanavanako. Azi ko stati ikreya jalousie. Stati ituma iravyara, irakwega impwemu y'ishari. Wowe uvuga ngo niko ndashima Imana, aho unavuga ati ho ariko ariyemera rero. Mwaramubizi cyanyuma kiroroshe. Abantu mu mubiri, Kristo mu mubiri baboshe cyane, baraboheye addiction murayumva, kwizingira ku kintu, baraboshe cyane ku bintu vy'isi. Ibintu vy'isi ariko ndavuga ibintu bine. Hari umuziki w'isi. Hari abakristo mw'ishengero araririmba ngaho muri korale, ageze muhira domboro ya solo. Namaze imyaka 10 meze gutya, nabatwenga. Namaze imyaka 10 nkijijwe, no muyarabara numvise domboro gusa ncamagara nkatongira akagurugo. Ibyo rero ni kamere ibitarapfa, sivyo? Cyane n'umuziki, kindi sport irashobora kuboha umuntu ikabikigirwamana mw'ishengero. Hari abakozi b'Imana nzi ashobora kurata kuza kuri eglise kwigisha. Hariho Barcelona ariko irakina, no madamu we ntamwegera ariko araraba, n'umuhungu wiwe ariko araraba kuri ekran. Biblia banza ureke bwira wa mugdiakoni wo mutamuri ishengero barabiraba. Jewe ndi muri Barca, yatsindwa karira amosozi, umukozi w'Imana karira akarada sinziriye. Ronaldo gataka kuvuma Ronaldo ukijijwe. Bari babakisomeza gutyo mw'ishengero. Amafilme kubohwa na filme kera akira amateleviziyo biracari mbega bivya novela biracari byaraboha abantu. Ukagenda wiruka ugaca ku bantu novela ukijijwe uri mu byakoni. Ikindi cyanyuma mubizi, mwese murabizi, si mwise gusa no mw'ishengero, cash hagezi cash anzurindire aha rero agakiza twantushe ku ruhande. Cash mafaranga yanje subiza n'ibindi mwavuze ibyo bintu bine gusa. Haleluya. Harantu wabibonye hose. Haleluya. Imana idufashe dushobora gukura mu muhemu. Tube turabana. Birababaje tuvuga dutwenga mugabo birababaje. Birababaje kona ushobora kuba mw'icengero umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, 5 kama bifata nk'umubebe. Si byiza, foko dukura. Ukonye umuvyeyi wese ari ngaha atanezerwa umwana we adakura. Mwana wa 10 ans, 15 ans. Mama bonbon 15 ans. Ntunezerwa kunezerwa. Uranamarama imbere y'abantu. Ntunezerwa. Ariko umwana responsable. Yitaho abandi, yakira abashitsi neza, uvuga ati je suis fier. Niko ndiho ameze nawe nyine. Iyo dukuze aranezerwa. Uyu ni umwana wanje, n'umuhungu wanje, n'umukobwa wanje nkunda akamimbara. Ndiho abaho umugisha. Haleluya.